Mbaye ikaze mu makuru twabateguriye kuri uyu wa gatanu tariki ya 19 ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2025 ingingo z'ingenzi amakuru yacu ari bwibande kuri uyu mugoroba. Perezida w'u Burundi yongeye gushinja u Rwanda kuba umubanyi mubi, hari icyongereyeho akaba ubuho aguma duhigira ngo Burundi nibwo umwononera mu mugambi wo kwihagira igihugu kibanye cya Kongo. Umutwe wa AFCM 23 watangaje ko uri kugabwaho ibitero n'ingabo za Kongo. Mwuka umeze nabi twerekanye ubushake bwacu ko dushaka rw'amahirwe biriya biganiro biri kubera Doha, ariko urundi ruhande ntabwo ariko bimeze. Naho mu Rwanda abatwara amakamyo yambukiranya imipaka bafite ikibazo cyo kutagira ubwishingizi. Nk'ubu ndwaye umugongo, niyo umfatiye iyo ngiyo nkarwara bisaba ko nikoramo, ntaho ndi butakire, ntawe ndi buhamagare. Mu mikino hasigaye amasaha make cyane rukambikana muri Maroc mu gikombe cya Afrika cy'ibihugu. Ntucikwe n'andi makuru atandukanye nabateguriye Gendi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Chansar Abimana. Mbere gutangira aya makuru twabateguriye ku buryo burambuye, Judas Hondimond ugiye kutugeza amakuru agezweho. Abahinga bishiramwe mpuzamakungu ONU mu byo kwihaza mu bifungurwa bavuga ko hatewe intambwe mu bijanye no gufungura hamwe no gushikana ibifungurwa mu karere ka Gaza kuva habaye ihagarikwa ry'intambara, ariko bemeza ko gushika mu kwezi guheze hari abanyagihugu bagera ku bihumbi 100 bari bakigeramiwe n'inzara. Ni inkuru ya Yolande Nel mwumva mu rya Juventine Muragije Maria. Kuva habaye hagarikwa ry'intambara mu kwezi kwa 10, umuryango w'abibumbye n'andi mashyirahamwe y'abagira neza bashoboye kohereza ibiryo muri Gaza, kimwe n'abacuruzi bohereza ibicuruzwa muri Gaza. Urwego mpuzamahanga IPC rukora urutonde rwerekana uko ibihugu bihagaze ku bijyanye n'inzara mu kwezi gushize, berekanye ko hafi 1/2 cya miliyoni cy'abantu bo muri Gaza bugarijwe n'inzara. Uru rwego ruteganya ko imibare izakomeza kugabanyuka, ariko rugatangaza ko kugeza ubu ibintu bihagaze nabi cyane. Mu Budagi sentare yakiriye umunyororo w'imyaka 8 n'igice umugabo yagirizwa guha umugore wiwe ibiyobyabwenge no kumusambanya ku nguvu, akabikora ariko yifatire resi. Uwo mugabo w'imyaka 61 sentare yamusanganye ibyaha byo gusambanya ku nguvu n'ibyo gukomeretsa umubiri mu buryo bukabije. Iyi ni BBC. Umuryango wa Buraya waronkeje Ukraine ingurane ya miliyaridi 100 inyuma y'amasezerano yashitswe ko ijoro rigiye hagati y'abategetsi b'ibihugu biwugize. Ayo mafaranga azosubizwa atanyungu, azosahiriza Ukraine mu ntambara irimo n'Uburusiya. Perezida wa Ukraine Zelensky yavuze ko ari intererano ikomeye itsimbataza ubushobozi bwo kwigwanako bw'ico gihugu. Umukuru w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko yiteguriye kurangiza intambara, yamara asa n'uwagiriza ibihugu by'uburengero ko ari byo byayitanguye. It's you who are waging a war against. Ariko ni mwebwe muri ko mudushoza ko intambara, si twebwe. Muri ko mudushoza ko intambara mukoresheje amaboko y'abaneonazi b'abanya-Ukraine. Turiteguriye guheza iyi ntambara buno nyene. Ariko bisaba ko umutekano w'Uburusiya wubahirizwa mu kiringo kigufi na kirekire. Kandi twiteguriye gukorana namwe. Ready to cooperate with you. Igipolisi muri Bangladesh cakajije umutekano ku mugwa mukuru Dhaka mu gihe abagira imyerekano bayibandanije ku munsi ugira kabiri biyamiriza igandagurwa ry'uburongoye urwaruka Sharif Osman Hadi. Abo biheza amabarabara basaba ko abagize uruhara mu iraswa rya Hadi haraciye indwi bafatwa. Ikiziga cy'umuhisi cagarukanywe i Dhaka kivanywe muri Singapore iyo itabiye Imana mu bitaro kuri wa kane. Amakuru y'urupfu rw'iwe akemenyekana haciye haduka imyerekano ikomeye mu bisagara bibiri binini byo muri Bangladesh. Hadi azwi nk'uwanenga cyane umushikiranganje wa mbere Sheikh Hasina aherutse gukurwa ku butegetsi. Latifa. Urakoze cyane Judas. Dutangiye amakuru ku buryo burambuye. Perezida w'u Burundi yashinje u Rwanda gushaka kwagura imbibi zarwo bivuze kwigarurira igihugu cy'igituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye yabivugiye mu ijambo yagejeje ku bayobozi b'inzego z'umutekano mu birori byo kwifurizanya umwaka mushya. Ibi bibaye mu gihe umutwe wa 23 uvugwa gushyigikirwa n'u Rwanda wari uherutse kwigarurira umujyi wa Uvira uri hafi y'u Burundi, ariko ubu ukavuga ko wawuvuyemo. Ni inkuru ya Primindi ku Magenge. Ivyo birori byo kwifurizanya umwaka mushasha hagati y'umukuru w'igihugu, leta yiwe n'inzego zijeje umutekano vyabereye Igitega ku murwa mukuru wa politike w'u Burundi. Umushikiranganje ajeje kwivuna abansi Chantal Nijimbere n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bombi basavye abari bavyitavye gufata akanya ko kwibuka abo muri izo nzego baguye ku rugamba, ariko ntibavuze urwo rugamba rwari rwo canke abaruguyemwo uko bangana.
Uburundi busanzwe bufise abo bwarungitse gufasha gucungera amahoro mu bindi bihugu nka Somalia na Centrafrique, ariko urugamba rumaze iminsi ruvugwa cyane mu karere n'urwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Uburundi bufise ingabo zifasha leta y'ico gihugu kurwanya abo kivuga ko bagiteye ari mu Rwanda. Aho rero atavuze u Rwanda mw'izina, umukuru w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirije ico gihugu kurondera kwihagira Kongo no gutera Burundi. Ntitubidehe akariho karavugwa, murazi ko dufise umubanyi mu buraruko bw'igihugu cacu atatubaniye neza, akaba ubuho aguma duhigira aturitse urutoki ngo Burundi nibwo bumwononera mu mugambi wo kwihagira igihugu kibanye ca Kongo. Ni nawe n'ubu adahengeshanya gushigikira abipfuriza n'abo Burundi, ariko abimenye ko igihugu si icana, Uburundi n'igihugu kitavogerwa. Ico tubemereye nuko natwe urwo rugamba tuguma tugwiteguriye mu buryo bwose. Kundwi heze igihe M23 yafata igisagara ca Uvira, imbere yo gutangaza ko kikivuyemwo kwa gatatu, abo muri uwo mugwi bavuze ko bafashe abasirikare b'u Burundi baharugwa mu majana. Uwo mugwi wavuze yuko uvugana na leta y'u Burundi kugira ngo basubizwe. Leta y'u Burundi ntiyigeze yemeza ko hari abafashwe, uko bangana canke ko basubijwe. Dukomereje muri Uvira, umutwe mu 23 ejo watangaje ko umaze kuvamo nyuma y'icyumweru kimwe ubufashe, ariko kuri ubu uri kuvuga kuri kugabwaho ibitero n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Twavuganye n'umuvugizi wabo Oscar Barinda, ntangira mubaza niba koko barangije kuva muri uyu mujyi. Yego, ibi gikorwa cyo kuva mu mujyi wa Uvira uko twari twabisezeraniye amahanga n'abahuza byarangiye, twavuye mu mujyi wa Uvira, uretse ko mu gitondo cya noneho ingabo za leta ibyahuriro bubatse baramutse batugabaho ibitero kuri izo ngabo ziri ku rugendo, bakaturasisha amadrone, bakaturasisha ubwato mu mazi cyane ahitwa Makobora, ariko yuko ariho ingabo zacu zaganishaga biri kuva mu mujyi wa Uvira, baturasa ahitwa mu Mikenke, naho ingabo ziri ku rugendo ziva mu mujyi wa Uvira. Imeze nabi, twerekanye ubushake bwacu ko dushaka guha amahirwe yuzuye biriya biganiro biri kubera Doha, ariko urundi ruhande ntabwo ariko bimeze, bo baracyashaka cya kindi wa mugambi wabo ngo kutwirukana mu duce twose. Barimo baranabisaba mu mahanga, barabisaba bati abari abantu noneho ubwo bemeye kuva Uvira bave mu bindi bice byose bagezemo. Ibyo rero urumva ko byo bitashoboka. None ko ejo mwari mwambwiye ko muri burare mugiye, byageze mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu mutaragenda? Twagiye, no kuvuga ndetse kuva mu mujyi twavuyemo kuva ku mugoroba w'ejo bundi, ejo nabwo twirirwa tuvamo bigeza ku mugoroba twavuyemo, kuvuga turi mu rugendo tugera aho tugomba gukampinga, noneho aho tugomba kwikinga n'ibyo bitero bya leta, cyane yuko basigaye bakoresha ibyo hejuru ikirere n'amazi gusa. Aho ngaho muri kwerekeza rero niho dushaka, aho ngaho urwo rugendo babarashije ibyo bitero muri kwerekeza nahaganaye. Ntabwo nahakubwira, sinahakubwira, abambibwiye n'abanzi bacu ngo baze noneho badusanga. Ko ingabo za Congo FARDC zo zivuga ko mutarava muri Uvira, ibyo nibo bazaze babyerekane, ariko twe tuzi ko twavuyemo. None ubu bagiye gukurikiraho iki? Ubu ikibazo tukijyanye mu buhuza. Twagerageje kuvugana n'uruhande rwa leta ya Kongo kuri ibyo birego byayo mu 23, nubwo ataduhaye umwanya wo kumufata amajwi. Umuvugizi w'ingabo za Congo FARDC General Sylvain Ekenge yatubwiye ko ibyo ari amayeri ya AFC M23 n'u Rwanda na Kongo ivuga ko rubashyigikiye. Ekenge rero yavuze ko ahubwo ari AFC M23 iri kubagabaho ibitero. Dukomeje n'aya makuru, reka tujye mu Rwanda, aho abashoferi b'amakamyo yambukiranya imipaka bavuga ko bugarijwe n'ibibazo bikomeye byo kutagira amasezerano arambye y'akazi igihe kirekire ndetse n'ubwishingizi. Ni mu gihe abakurikiye urugaga rumwe mu zihuza amashyirahamwe y'abakozi mu Rwanda bavuga ko ibyo bibazo babishyikirije inzego za leta zibishinzwe, bakaba bagitegereje ko hari icyo zibikoraho. Ifi Bucyana arakomeza. Nkora impanuka byabaye mu 2001, ntabwo ari impanuka yo kugwa n'ikamyo, twari twatokejeje ipine
noneho mutandi we yavamo agiye kuyikora, nanjye mva mu modoka ngiye kureba aho agejeje kugira ngo dukomeze urugendo. Nkimara kuhagera ipine biraturitse. Uwo ni Nteziryayo Frank wamaze imyaka irenga 12 atwara ikamyo mbere y'uko akora impanuka muri Uganda. Namusanze we mu murenge wa Bumbogo mu mujyi wa Kigali. Kuva aho akiriye kugeza ubu agendera mu igare ry'abafite ubumuga. Nyuma y'iyo mpanuka ngo ejo hazaza he ntahabona. Mu guturika kwa rero sinamenya ko amasinga agiye yanyinjiye mu maguru, ari nayo mpamvu akaguru kavuyeho. Ejo hazaza ntaho kuko iyo umugariye mu kazi baba batagukwishinganishije nibura ngo iya siranse izagira icyo kumarira, n'uwo muntu wakoreraga nawe ngo agire icyo kumarira nibura. U Rwanda nk'igihugu kidakora ku nyanja ndetse kidafite inzira ya gari ya moshi, rukoresha amakamyo cyane gutunda ibicuruzwa bijya cyangwa biva mu mahanga. Abashoferi batwara ayo makamyo benshi bavuga ko nta masezerano y'akazi bafite, ariko igikomeye cyane ni ukutagira ubwishingizi bwo kwivuza. Abavuganye na BBC bavuga ko kenshi iyo bagize ibibazo hanze y'igihugu babyimenyera cyangwa bagafashwa na bagenzi babo. Nk'ubu ndwaye umugongo, niyo umfatiye iyo ngiyo nkarwara bisaba ko nikoramo, ntaho ndi butakire, ntawe ndi buhamagare, kandi ngomba kwita ku nshingano zo ngomba kwitaho z'imodoka kugira ngo nzabashe kugeza umuzigo mu Rwanda. Mfite ubwoba bwo kureka kakazi, mfite ubwoba bwo kujya kwivuza by'igihe kirekire, mfite ubwoba bwo kuvuga ngo nintaka baranyirukana. Hari umuvandimwe wigeze kugira ikibazo muri Tanzania, hanyuma umukoresha we yaracecetse, ndetse twanamuhamagara akavuga ngo nabikemure, ngo nawe ngo namutumye mu kazi, ngo afite n'amafaranga y'akazi, ariko mu by'ukuri ibyo yasabwaga byari birenze ubushobozi bwe. Ibyo rero byasabye ko bagenzi be bamufasha, inshuti za hafi ndetse n'indi miryango tugenda tubamo y'abashoferi. Abashoferi b'amakamyo kandi bavuga ko bibabaje kubona ba nyir'amakamyo bita ku modoka zabo n'imari zihetse kurusha kwita ku buzima bw'abatwara izo modoka. Rushayigi Paul ni umuyobozi w'urugaga rw'abashoferi b'amakamyo yambukiranya imipaka. Ariko biratangaje cyane kubona umushoferi atwara imodoka ya miliyoni 120 ingahe akajya kuzana umuzigo hanze y'igihugu, umuzigo wenda uri muri miliyari zingahe z'amanyarwanda, ariko ugasanga uwo ari kubikorera ntago amuha agaciro ugereranyije n'ibyo ari kwinjiza. Amashyirahamwe y'aba bashoferi ntaremerwa neza n'amategeko. Ibi ngo bishobora gutera imbogamizi zo kumvikanisha ibibazo byabo. Leta yumvikana kenshi ishishikariza abakozi mu nzego zitandukanye z'imirimo kwishyira hamwe no kuyandikisha imbere y'amategeko kugira ngo ahavutse ikibazo amategeko abarengere. Umubare w'abashoferi b'amakamyo yambukiranya imipaka mu Rwanda ubarurwa hagati y'abashoferi 1,000 n'200. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Mugenzi wacu Yves Bucyana arakoze cyane. Juventine, twerekeje mu bitekerezo byatanzwe n'abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Natifa urakoze. Inkuru abadukurikira batanze ibitekerezo nivuga ko impunzi z'abanyekongo zahungiye mu Burundi zikeneye imfashanyo yihutirwa. Witwa Mpawe nawe yagize ati nibatanga ayo mafaranga byose biba mubibona, bakuramo izihe nyungu. Nawe witwa Player yanditse ati izo miliyari 33 zikeneye ko numva ruti ingengo y'imari y'u Burundi. Ni kubgaye ati batabarize niba batabarize kweri inzari bamereye nabi. Indi nkuru abadukurikira batanze ibitekerezo nivuga ku mwenda ugarije bimwe mu bihugu bya Afrika. Hari urutonde rw'ibihugu 10 ruri kuri website yacu, abantu bajyaho bagasoma. Hari ibitekerezo rero abadukurikira batanzeho, nk'uyu yavuze ati umugabane wacu nuko nyine umeze, twabigenza gute se. Hari indi nkuru kandi badukurikira batanze ibitekerezo nivuga ko Esirati wamenye ko Ukraine ubu ngubu igiye guhabwa miliyari hafi 90 z'amayero. Abantu bashobora kwibaza ngo nukubera iki. Iyo nkuru nawe bajya kuri website yacu bakayisoma. Witwa Epimed yatanze ibitekerezo ati umugabo wa Ukraine abanyaburayi barimo baramuhenda, ahubwo nibamufashe kwemera ibiganiro aho kugira ngo abone ayo mafaranga. Bikora Imana nawe yatanze ibitekerezo. Hari inkuru nyinshi kuri website yacu mwajyaho mugasoma mugatanga ibitekerezo no ku rubuga rwacu rwa Facebook ndetse na X. Urakoze cyane Juventine.
Dukomeje n'aya makuru mu Burundi aho leta y'iki gihugu yatangije umugambi mushya wo kurwanya ruswa. Uwo mugambi wateguwe n'ubugenzuzi bukuru bwa leta ariko imiryango itegamiye kuri leta irwanya ruswa ivuga ko hatabayeho ubushake bwa politiki uwo mugambi utazagira icyo ugeraho nk'indi migambi yawubanjirije. Kugira ngo tumenye byinshi kuri uwo mugambi mushya twaganiriye n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima dutangira tumubaza ikintu gishya uwo mugambi uzanye. Prime Ndikumagenge arakomeza. Inkingi nyamukuru twovuga ari n'akabirya mbere kuko mu vyahora bishizwaho byose byo kurwanya igiturire katariho nuko hagiye gushingwa umugwi w'igihugu urikiyemwo bose bo mu bisata bitandukanye wo kurwanya igiturire. Iyo muvuze bose mushatse kuvuga bande? Muri make bajya bagize inyabune ko gisanzwe iri mu gihugu, abene gihugu, abajeje ubutungane, abajeje igipolisi, abaserukiye abandi mu butegetsi. None kugira ngo mushireho umugwi mubona karaho byapfira ari uko bose bataba barimwo canke mwaravyize murabona aho ibintu byahora bigoranira muti reka tubigenze gutya? Byaragaragaye yuko igiturire ari ingeso ibera mu kinyegero. No kuvuga rero iyo uhanganye n'ikintu kibera mu kinyegero baba batanga igiturire canke abacakira bisaba yuko ushiraho inderetsi rero iyo utazishize mu mice yose naho nyene ntushobora kugushikira rero kubona ico giturire. Ariko namuvuga inderetsi none nk'iyi giturire kiriwe n'umuntu afise amabanga akomeye muri leta kandi ivyo murazi ko biba izo nderetsi zogira inguvu zingana gute kugira ngo zishobore kubarerekera umuntu nk'uwo? Icica bene iyo ngendo cyane yo gufata abagigiturire canke abagitanga barabonye ko kenshi biterwa nuko hari abarundi benshi ari bantirumve ko avuga ati ibi ko mbone bikozwe na naka akaba ari mu rwego rwo hejuru sindabivuga vyonankwegera. Nico gituma uyu mugwi w'igihugu ugiye kuzoshigwaho wo kurwanya igiturire uzoburongowe na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu wenyine ubwiwe niwe azoba ari kwisonga hamwe n'umuntu avuga ati ndagira ico ntinya. Umukuru w'igihugu nyene muvuze kuva hagiye hari itegeko ryo mwibwirizwa nshingiro ritegeka abakuru mu nzego z'igihugu gutangaza amatungo binjiranye nayo bazosohokana bahejeje amabanga. Gushika ubu iryo tegeko iyo leta y'ubu ntiyigeze irishira mu ngiro ngo baje kwerekana amatungo bafise. None ko nimumba ko arakarorero kabi? Barayerekana ntabayerekana ngira ngo nabo mutamenya ko bayerekanye. Ubu koko vyarakozwe? Nta ngingo y'ibwirizwa shingiro n'imwe umukuru w'igihugu adategereje guhagararira. Baragiye rero bose kuva ku mukuru w'igihugu abashikiranganje ba mustanteri baramaze kubikora. Uratohoza wumve? Oya mwebwe mumubizi murabutubwira muti ntiyego canke oya? Uratohoza wumve ibyo aribyo byose urumva ko batajya kwidarapo mu kubyereka inzego zibijeje. Oya iyo bagiye kubivuga kareba harabiti avuye muri sentare runaka kurangura ibanga asaka n'ibirwa shingiro. Nta kamaro ko kugira ibirori muri bene ivyo igikuru n'ico umuntu abashitseko. Harabuze bati harabuze ikintu cyo guhana kugira abantu bagira ico batinya. Yego mukuru w'igihugu yaravuze ati abantu basubize ivyo baba bivye canke basahuye igihugu mugabo ibihano ntibikurikire bati nibahana abantu babonereho bagira ico batinya. Ivyo nivyo harabayeho kudahana n'ingeso mbi yo muri kahise idakeneye kubandanya igaruka kwibonekeza mu gihugu. Muri uwo mugambi mushasha mwaraye mushizeho birategekanijwe bazoba bagize uwo mugwi w'igihugu jejwe kurwanya igiturire bazoja hamwe hama batunganye ibintu byose bishobora gutuma ako kageso karanduranwa n'imizi kubaho no gushiraho ibihano. Ibyo byose bazobigira baciye muri uwo mugwi. Uwo yari Jerome Niyonzima umuvugizi wa leta y'u Burundi. Aya ni amakuru ya BBC Gahuza Miryango mukomeje gukurikira. Reka twerekeze mu makuru y'imikino. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Mwereho neza abakunzi b'imikino kuri BBC mpere mu Rwanda ubu tuvugana rurambikanye ku kibuga cya Pele Inyamirambo hagati y'ikipe ya Gorilla n'ikipe ya Rayon Sport mu gihe ejo kwa gatandatu APR FC izahura na Gasogi Police igakina na Etincelle naho ku cyumweru Al Hilal Omdurman yo muri Sudani ikazacakirana na Marine. Kugeza ubu Police niyo ikiri ya mbere n'amanota 26 ikurikiwe na Marine ifite amanota 21.
ku mugabane w'uburayi mu Bwongereza mu mikino ikomeye iteganyijwe mu mpera z'iki cyumweru ni Newcastle United ku munsi w'ejo izahura na Chelsea. Manchester City ikazakira West Ham, ni mu gihe umutoza wa City Pep Guardiola avuga ko ikipe ye itari ku rwego rushimishije rwo kuba yatwara igikombe cya Premier League. Ni nako Tottenham imanuka mu kibuga guhura na Liverpool. Undi mukino uhanzwe amaso ni uwa Everton izakira Arsenal ya mbere ku rutonde, naho ku cyumweru Aston Villa iri mu bihe byiza cyane ikazakira Manchester United idandabirana muri iyi minsi. Muri Afurika nabibabwiye ko imikino y'igikombe cya Afurika izatangira kuri iki cyumweru iraba mu gihugu cya Maroc. Reka bagezeho uko amatsinda ateye. Itsinda rya mbere ririmo Komoro, Mali, Morocco na Zambia. Itsinda rya kabiri rigizwe na Angola, Misiri, Afurika y'Epfo na Zimbabwe. Itsinda rya gatatu ryo ririmo Nigeria, Tanzania, Tunisia na Uganda. Itsinda rya kane rigizwe na Benin, Botswana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tutibagiwe Senegal. Itsinda rya gatanu ririmo Algeria, Burkina Faso, Equatorial Guinea na Sudani. Naho itsinda rya gatandatu ririmo Cameroon, Gabon, Cote d'Ivoire na Mozambique. Ivyo bucyana reka tugumane ku murongo w'ikoranabuhanga ry'iyakorezo. Mukanya umaze kutubwira ko uko amatsinda y'ibihugu mu mikino y'igikombe cya Afrika ateye, tubwire ubu ibintu bimeze gute? Latifa, ukurikije amakuru ndi kureba n'amashusho ndi kureba ku mbuga nkoranyambaga zirimo iza kafu, nuko amakipe yose 24 azitabira iki gikombe yamaze gusesekara muri Maroc. Icyashimishije abantu cyane ariko ni uburyo amakipe amwe yaje yasesekaye mu myambarire ibereye ijisho. Aha twavuga nk'ikipe ya Komoro ije muri iki gikombe ku nshuro ya kabiri, baje bambaye amakanzu meza ya Kiislamu. Hari ikipe ya Mali yari yambaye imyenda idozwe mu bitenge by'iwabo, ndetse na Zimbabwe bambaye amakoti meza ariho ibendera ry'igihugu. Bose baravuga ko biteguye guhatana. Hanyuma umukino wa mbere uzahuza nde nande? Umukino wa mbere ni ku cyumweru nyine uzahuza ikipe ya Maroc ari nayo yakiriye iki gikombe n'ikipe ya Komoro, nkuko nabivuze ije muri iki gikombe ku nshuro ya kabiri. Urakoze cyane Yves. BBC gahuza miryango muri Afrika no ku isi yose. Tuvuye mu makuru y'imikino mu kiganiro baza muganga cy'uyu mugoroba, tugiye kubagezaho igice cya kabiri iki kiganiro mugenzi wacu Yvette Kabatesi yagiranye n'umuganga w'inzobere mu ndwara z'ubuhumekero ku bana bato. Mwiriho neza. Abantu bakuru cyangwa abana batumva neza hari ubwo biba ngombwa ko bahabwa utwuma bambara tubafasha, ariko si buri wese kuko tugira abo tugenerwa ndetse nuko dukoreshwa. Ni mu gice cya kabiri mu kiganiro ku bibazo byo kutumva abana bavukana. Turacyari kumwe na muganga Kayitesi Mukara mu ivuriro Human Hood. Utwo twuma twatundi twita prothèse auditive twambarwa inyuma y'ugutwi, hari n'utwambarwamo mu gutwi imbere, ariko two kwambara mu gutwi imbere nago tugenerwa abana. Umuyoboro w'ugutwi ni mutoya, bambaye ko twatundi tw'inyuma y'ugutwi. Uko ako kuma gakora ni ukuvuga ngo karangurura ijwi none rikanyinjira mu gutwi rikoherezwa aho rigomba koherezwa. Muri make niba mu gutwi kwanje nta gisigaye gishobora kongerwa, ako kuma nago kaba kari bumfashe. Rero n'umwana mutoya ubusanzwe uko mbivuze, umwana ukivuka yakagombye gusuzumwa, ubundi byakagombye kuba ku mezi 3 ashobora kuba yamaze gusuzumwa bikamenywa ikigero yumviraho n'impamvu yamuteye kuba atarimo kumva, bikanamenyekana niba hari cyakorwa. Usually ku mezi 6 icyo cyakagombye gukorwa kikaba cyakozwe, kandi akenshi no kwambikwa utwuma bambara. Akamaro k'ibyo nuko iyo atangiye kugakoresha kare atangira kumva kare, akiga no kuvuga hakiri kare, akajya kugera nko ku myaka 2 igihe abana bazima bavugira nawe akazaba arimo kuvuga. Ariko iyo atangiye kukambara afite imyaka 2 gutyo, byumvikana ko aba yaratinze. Ubwo butinde bugatuma watangira kuvuga afite 3, afite 4. Ariko n'ikindi nyine mu bwonko hari ahantu hashinzwe kumva. Rero mu gihe umwana atumva akamara igihe kirekire atumva, bwa bwonko bwo kumva buba budakora. Bivuga ko igihe azaherwa kuma afite imyaka 4, afite imyaka 5, amahirwe yuko kamufasha agenda agabanuka kuko bwa bwonko bwo kumva budakora.
no kubukangura kugira ngo butangire bukore biba bigoye ko buba bwaranyinyutse. Ariyo mpamvu tuba dushaka ko umwana bimenyekana hakiri kare, agafashwa hakiri kare. Ikindi nabwo uko umwana atinda gufashwa, imbaraga zo kumufasha kugira ngo utwo twuma yambara tuzamufashe biragorana, kuko ni hahandi haza kwigishwa kuvuga. Ugomba kubanza kwigishwa ngo witwa Kabatesi, amazi muri robine avuga gutya, iyo imvura igwa ku mabati ivuga gutya. Urumva yuko ni ibintu birebire bifata igihe kirekire. Rimwe na rimwe iyo yatinze kuvuga ashobora no kutazigera abigeraho nubwo bwabufasha yabuhawe, ariko iyo bikorewe hakiri kare yambara kuma, ahasigaye agasubira mu buzima busanzwe akiga kuvuga nk'uko abandi bose. Nuvuga rero ngo umwana muto wese ashobora kwambara kariya kuma, akambara afite igihe kingana gute avutse? Akivuka ahita asuzumwa. Aho asuzumiwe bikamenya ko afite ikibazo, nubwo yaba afite ukwezi kumwe arakambara. Wenda akabazo kanyuma, wenda kamatsiko, turiya twuma turahindurwa cyangwa tugira igihe dusaza, bigenda gute? Turiya twuma rero ni utwuma nk'utundi twose. Guhindurwa kwako hariho kutumva bihoraho gutyo. Ni ukuvuga ngo uyu munsi nshobora kuba umwana twaramupimye tubona yumvira yenda tuvuge ku mibare ya 60 ni urugero, ushobora kumupima nyuma y'imyaka 5 n'ubundi akiri kuri 60. Bivuga yuko kakuma kadakeneye kongera gukorwa indi reglage kuko ya mibare itahindutse. N'imibare rero igihindu n'imibare ni ukuvuga ngo buri muntu nawe ahabwa apimirwa akuma kajyanye n'ikigero cyo kutumva kwe, ari ya mibare tuba tubanza tugapima tukabona kukwambika akuma kagendeye kuri iyo mibare. Rero hariho kutumva bihora gutyo bidahinduka. Kutumva bidahinduka nubwo bisaba kongera guhindura ako kuma kuko imibare yo kutumva itahindutse. Icyo gihe akuma gahinduka kuko kashaje, nako gahinduka kuko katagifite imbaraga. Ariko hari abantu cyangwa abantu usanga kutumva kwe kugenda kurushaho kugabanuka. Kwa kundi ubumuga bugenda bwiyongera, ako kuma nakugenda ukongeramo imbaraga. Bya bipimo niba waramwambikiye kuri 50 nukamwambikira kuri 60 kugira ngo bikomeze kumufasha. Ariko dufite n'abantu bafite utwuma bamaranye imyaka 5, bahari n'uwonzi wamaranye akuma ke imyaka 9 w'umuntu mukuru. Abana bo bakunda kutwica, bakunda kudukinisha, birumvikana. Ariko impamvu zituma duhindurwa ni izo ebyiri: gusaza cyangwa kuba katagifite bwa bushobozi jewe nkeneye. Umuntu ashobora kwibaza kariya kuma gakorerwa isuku bigenda gute? Nibyo nk'ibindi byose kariya kuma gakorerwa isuku, kubera ko mu gutwi icyambere murabizi ko hari agace kinjira mu gutwi, kandi mu gutwi habamo bukuru gutwa. Bivuga yuko akakantu kinjira mu gutwi hari ubwo gashobora kuzibwa, umwenge winjiza ijwi ujya mu bukuru gutwa, bigatuma ryajwi ritagisohoka. Umuntu akibaza ko akuma kapfuye ahubwo ari ukuziba. Ni ukuvuga ngo iyo tubambitse tubigisha uburyo bagahanagura. Hari ubwo kozwa mu mazi y'akazuyaza arimo isabune, hari ubwo gahanagurwa, hari ubwo usesekamo akantu kugira ngo uvanemo bukuru gutwa, ariko kariya kuma gakorerwa isuku. Icya kabiri, ubuhehere butuma utwuma twangirika. Rero iyo umuntu agiye kuryama nijoro yigishwa uburyo akambura, akagashyira mu kintu cyumutsa kugira ngo kinyunyuzemo bwa buhehere, ejo azongera akambare kumye gutyo buri munsi. Ariko wenda rimwe mu cyumweru ureba iby'ubukuru gutwa, niba kazibye niba kazibutse, ibyo byose. Muganga Kayitesi Mukara wadusobanuriraga ku bijyanye n'utwuma dufasha abantu batumva neza. Ni naha rero dusoreje. Twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo i Kigali mu gasanduku k'amabaruwa 2790. Email nayo ni bazamuganga@gmail.com. Muramuke neza. BBC gahuza miryango kuri Sanganiro mu Burundi ni kuri FM 89.7. Ikiganiro baza muganga nicyo kitugeje ku musozo w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Twabibutsa ko ibice bibiri by'urunana byatambutse iki cyumweru bizongera gucaho ku cyumweru amasaha musanzwe mu bikurikiraho. Twanabibutsa kandi ko ikiganiro cy'imvo n'imvano kiba ku munsi w'ejo kwa gatandatu, byinshi bijyanye n'ibibazo abashoferi bakomeje kugaragaza byo kutagira ubwishingizi nabyo bizagarukwaho mu kiganiro cy'imvo n'imvano cyo ku munsi w'ejo. Twanabibutsa kandi ko mushobora no kudukurikira ku mbuga zacu nkoranyambaga zigiye zitandukanye mukareba amakuru atandukanye. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi, kwanga bw'ibyuma twari turi kumwe na Davis. Amakuru haragariwe na Chancellor Abimana.